Nitekana umunezero nunyemerere nkusuhuze nkuha ikaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere rero nkuhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere w'indwi w'igenekerezo rya 21 z'ukwezi k'umunani h'umwaka w'ibihumbi 2023. Ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu kibanyi c'u Rwanda nunyemerere nkuhe mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ndaguhaye mwiriwe neza. Wowe uri mu gihugu ca Uganda, mu gihugu ca Kenya na Tanzania mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure. Nokwibutsa ko tukugezako amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata ca politike, mu gisata c'indero, mu gisata c'inkino, mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ano makuru haraza kuba ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Perezida Ndayishimiye ariko avuga ko buri munsi yakira ibirego birenga 50 vy'abantu barenganijwe n'ubutungane. Nayo kandi Perezida Ndayishimiye nyene arababazwa nuko imbundege arizo zamaze zishirwa imbere mu mabanga, ariko abarundi b'intwari bakibagirwa, hari navyo ngo bizotuma Uburundi budatera intambwe. Nayo kandi muri CSB ndetse na COSIBU basaba Perezida Ndayishimiye gufata ingingo zibereye ku biciro bibandanya biduga mu gihugu. Inani z'amasendika CSB ndetse na COSIBU zisaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye gufata ingingo zibereye ku biciro bibandanya biduga, bigatuma abakozi batagishobora kubeshaho imiryango yabo. Ivyo bikaba biri mw'ikete izo nani zarungikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ku bijanye n'ibibazo abakozi bafise muri kino kiringo. Gilbert Nyawakira wo mw'ihuriro CSB mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uwu wa kane akaba yaragize ati twagomba dusabe leta ubwa mbere yuko yoraba ko ibiciro vyohagarara. Dusaba ubwa kabiri ko aya matagisi y'urutavana ko bashira ku vyo abanyagihugu bato bato bakeneye, abakozi ba leta bakeneye yuko koko yoraba agahagarara. Dusaba kandi ko leta yoraba ikosha ibintu biva hanze ari ibifungurwa navyone kumbure bikaza mu nzira zoroshe, kumbure mba nshaka kuvuga ko navyone babikurako amakori tubironke birwiriye kandi bizimbutse. Ikindi nuko tworaba ibintu vyankenerwa biza birabura nk'isukari, igitoro, ibikoresho vyo kubaka, eka n'ibindi vyankenerwa nk'imfungurwa ko leta yobigirako umwitwarariko kugira bize biraboneka. Izo nani kandi zisaba leta kuza iraraba uko imishahara y'abakozi bayo ko ijanye n'ubuzima abarundi babayemwo iki gihe. Ikindi ngo nuko leta yoraba agashahara k'ibanze ku bakozi batoya kashinzwe mu mwaka w'1980 ko yobandanya kugasubiramwo maze kagashirwa ku gihe, kuko amafaranga 150 n'amahera 5 bari bafatiye ko ico gihe biboneka kataco agifasha iki gihe. Nayo mbandanije na ya nkuru nari ntanguye nkugeza ko muri ano makuru nuko Perezida Ndayishimiye ariko avuga ko yakira buri munsi ibirego birenga 50 vy'abantu barenganijwe n'ubutungane. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye aragabisha abacamanza baza baraca imanza za ngondagonde hamwe n'abanga gushira mu ngiro imanza ziba zaciwe ko bagiye gufatirwa ibihano. Ivyo Perezida Evaristo Ndayishimiye abishikirije mu gihe ngo buri munsi yakira ibirego birenga 50 vy'abantu barenganijwe n'ubutungane, akamenyesha ko hagiye gusubira kugendera intara ya Karusi kugira yirabire ko imanza zanse gushirwa mu ngiro zagiye mu ngiro canke yifatire ingingo nk'umukuru w'igihugu. Nayo kandi Perezida Ndayishimiye avuga ko ababazwa nuko imbundege arizo zama zishirwa imbere mu mabanga, ariko abarundi b'intwari bakibagirwa ngo ari navyo bizotuma Uburundi budatera intambwe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi arababazwa cane nuko abantu yise imbundenge aribo bama bashirwa imbere mu mabanga yo kurongora abandi,
ariko ngo abarundi b'intwari bakibagirwa bitewe n'uko habanje kurabwa ubwoko bwabo kandi bari bashoboye nabo. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba aheruka kubivugira muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi. Evariste Ndayishimiye akaba yaragize ati ugasanga kubera ari umutwa ntajaho, kubera atari umugore ntajaho, ba bandi b'intwari ugaca ubaca ku ruhande, ugaca uzana imbundenge ngo ni indongozi, urazi kwanga kuzana intwari ngo ni ukubera umuhoye ubwoko, ukazana imbundenge ngo ni kubera ubwoko, igihugu kizotera imbere gute? Naho umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga gutya ariko Agathon arongoye umugambwe CNL yamye yidogeye cane intwaro ihari iki gihe irongowe na Perezida Ndayishimiye ko yakumiye cane abandi barundi batari mu mugambwe aturukamwo. Aha Agathon yagumye yibaza ukuntu leta ihari ubu hatawujejwe intwaro n'umwe aturuka muri CNL yashizwemwo, kandi uwo mugambwe wari wabaye uwa kabiri mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko General Abdurahmane Chiani aheruka gutembagaza ubutegetsi muri Niger yatangaje ko azosubiza ubutegetsi abasivili nyuma y'imyaka 3. Mu mubonano General Abdurahmane Chiani aheruka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Mohamed Bazoum muri Niger yahaye intumwa za CEDEAO ECOWAS zari zaje nk'abahuza, yamenyesheje ko azosubiza ubutegetsi abasivili nyuma y'imyaka 3. Ivyo akaba bitangarije uwo muryango w'ibihugu vya Afurika y'Uburengero inyuma yaho umutereye ubwoba kuzorungika abasirikare bazomutera hamwe n'ako karwi kiwe k'abasirikare katembagaje ubutegetsi mu mpera z'ukwezi guheze, mu gihe batosubiza ubutegetsi Perezida Mohamed Bazoum yari yatowe mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2021. Ku bwa General Abdurahmane Chiani akaba avuga ko Niger idashaka intambara, ariko ko batewe bazivuna. Mu minsi iheze uwo musirikare w'ipete rya generale akaba yari yatangaje ko bashobora kwica Perezida Mohamed Bazoum nka hamwe ECOWAS yorungika abasirikare baza kurwanya abakubise kudeta. Inyuma yaho uwo muryango CEDEAO ukaba waragiye urafatira ibihano ico gihugu, ivyatumye abanyagihugu ibihumbi biboneka ko bashigikiye abatembagaje ubutegetsi baja mw'ibarabara kwiyamiriza ingingo ya CEDEAO yo kurungika izo nteko. Mwomenya ko utwo twigoro twose CEDEAO iriko irakora tujanye no gusubiza ku butegetsi Perezida Mohamed Bazoum dushigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubufaransa basanzwe bafise abasirikare muri Niger. Bivugwa ko bagiye kurwanya imihari y'iterabwoba jihadiste mu karere ka Sahel. Ariko abo batembagaje ubutegetsi nabo bikaba biboneka ko bashigikiwe n'Uburusiya nabwo nyene bufise umuhari w'abacancuro wa Wagner umaze gukwiragira muri ako karere. Gushika ubu Uburusiya bukaba bumaze kwigarurira ibihugu bitari bike muri ako karere harimwo Burkina Faso, Guinea ndetse na Mali vyahora bicuditse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bimwe mu bihugu vyo mu burengero bw'isi. Nayo kandi ngarutse gato mu gihugu c'u Burundi womenya ko imiliyaridi 26 z'amarundi arizo zitezwe kwinjira mu kigega ca leta zivuye mu gisata c'ubutare mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024. Aho ni mu gihe haherutse kwemezwa ibwirizwa rishasha rigenga ico gisata mu ntumbero yo kukivyaza umusaruro nk'uko bibereye. Muri ayo mafaranga yose yitezwe ibice birenga 65% ni ukuvuga imiliyaridi 17 z'amafaranga y'amarundi azova mu guhingura amabuye hakoreshwa mu kubaka benshi basanzwe bita amakaro. Imiliyaridi 3.6 z'amafaranga y'amarundi nayo azova mu mabuye y'akabuyenge. Inzahabu nazo zinjize imiliyaridi 2.4 z'amafaranga y'amarundi. Ayasigaye hazova mu bundi butare butandukanye. Ese ayo mahera yitezwe ku bwawe ni menshi canke ni make? Urizera ko igisata c'ubutare gishobora gutuma twogorora? Twandikire unyuriye munsi y'ino video. Nayo mu gusozera ano makuru kandi womenya ko mu ntumbero yo kugabanya ikoreshwa nabi kuri bamwe ry'igitabo c'inzira kidasanzwe passeport diplomatique, dosiye yo kongera gusaba ico gitabo c'inzira mu gihe kiba carangije igihe izoba iherekejwe n'urutonde rw'ivyo ico gitabo c'inzira cakoreshejwe.
Hamwe n'ivyo umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba amenyesha ko urupapuro rw'umukoresha ordre de mission rwerekana ico umuntu agiye gukora rubwirizwa kubanza kwerekanwa ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye ku ngendo zose zo mu mahanga hamwe n'uruhusha rwemejwe n'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo imigenderanire n'ayandi makungu mu gihe umuntu akoresha iyo passport diplomatique hazoba ariko hararondera visa mu buserukizi bw'igihugu kanaka buri mu Burundi. Ivyo tukaba tubisanga mu rwete rwateweko umukono kuri uwa 21 z'ukumunani 2023 n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akongera akaba n'umuvugizi wayo.